bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu c'abageraseni. Avuye mu bwato umuntu yinjiyemo nimwe mu ihumanye ava mu masenga y'imva acara musanganira. Yaba muri ayo masenga ntihagira ubagi akibona ico ushobora kumubohesha, niyo woba umunyororo, kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko kenshi, iy'amaboko akayicagagura, iy'amaguru akayivutagura. Ntihagira umuntu afise inkomezi zo mutururuza, maze iminsi yose ku murango no mwijoro yama muri ayo masenga ku misozi ataka yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanga runama asemerera n'ijwi rirenga ati, duhuriye hehe mwana w'Imana isumba byose? Ndakurahiye Imana ntumbabaza agashinyaguro, kuko yaramubariye ati, va mu muntu wa mweme humanye. Aramubaza ati, witwa nde? Aramwishyura ati, Gitero niryo zina ryanje, kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo ntazirukane muri ico gihugu. 11. Kandi kuri uwo musozi hari umukuku mwinshi w'ingurube zirisha, ziramwinginga ziti, turungike muri zirya ngurube tuzinjiremwo. Arazemerera, izo mwemu zihumanye zimusokorotsemo zinjira muri nyangurube. Umukuku wirukira ku gatembwe wisuka mu kiyaga. Zari nk'ibihumbi 2, amazi araziniga. Abaziragira barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi, nabo baza kuraba ibibaye ivyari byo. Umwe bashikaho Yesu ari, basanga wari yinjiyemo n'abadayimoni yicaye, yambaye ubwenge bwagarutse. Umwe nyene yari yinjiwemo na ca Gitero, baratinya. Amen. Naya majambo y'Imana nifuza ko dusubira tukaganira uyu munsi. Dusomye aya makuru avuze kuri Yesu, avuga kuri uyu mugabo yari amaze imyaka myinshi mu kaburi canke muri cimetière aho bahamba abantu, amaze igihe kinini. Umunsi umwe Yesu warasohoka aja mu bwato kugira ngo aje hakurya n'abigishwa biwe. Haleluya. Ari mu nzira asanganirwa n'uyo mugabo. Abonye Yesu amenya ko abonye igisubizo ciwe. Bwana sifiwe. Ahantu mwari no koraniro hari igisubizo cawe. Narivuze ngo ahantu mwaya masengesho hari inyishu yawe. Ahura n'inyishu giturumbuka mu buryo butari bwiteze. Ni nako natwe abana b'Imana turi ngaha, Yesu yifuza kuduhuza n'igisubizo mu buryo bwihuse, mu buryo bunyarutse. Abonye Yesu nawe aramubona, yiruka imbere ya Yesu. Dayimoni ziri muri we zihita zimenya Yesu uyo mwanya. Uyu munsi biri muri wewe bitava ku Mana byose, turagomba ko byibwiriza bimenye Yesu bitaramubwirwa, bitawuririrwa bivuga. Bwana sifiwe. Uwo mwanya dayimoni zirataka, ziravuga ngo, duhuriye hehe ga Yesu mwana w'Imana nzima? Uje kutwicisha agashinyaguro, tubabarire ntutwicisha agashinyaguro. Yesu ntacyo yaravuze, ariko abo badayimoni bari muri uyo muntu bamenya ko hari misiyo yazanye Yesu. Turagomba ngo abatugwanya n'abatugirira nabi bamenye ko hari misiyo yazanye Yesu ku buzima bwacu. Dayimoni zibaza Yesu, ugomba kutwica igihe cyacu kitaragera. Igihe cyacu nikirashika, tubabarire nutwicisha agashinyaguro, ahubwo tureke tuje mwaziriya ngurube. Zitangura kugira ikiganiro na Yesu. Yesu yavuze ijambo rimwe gusa. Izo dayimoni zimenya ikibanza cyazo, zimenya aho zerekeza, zimenya aho zitumbera. N'uyu mugoroba Yesu araza kuvuga ijambo ku buzima bwawe, abansi bawe bamenye berekeza.
shaka kukubwira Yesu ahindura amazina, shaka kukubwira Yesu ahindura amateka, shaka kukubwira Yesu akiza, shaka kukubwira Yesu ahindura ubuzima, shaka kukubwira Yesu akiza ingwara, shaka kukubwira Yesu ahindura amateka, shaka kukubwira Yesu ahindura amazina y'abantu. Ubushobozi bwa Yesu burenze ubushobozi bwawe. Warubizi? Ubushobozi bwa Yesu burenze ubushobozi bwawe, n'ubwa mwene wanyu, n'ubwa mutoya wawe, n'ubwa mukuru wawe, n'ubwa muyomba wawe, n'ubwa nyokorome. Ubushobozi bwa Yesu burabaruta bose. Yabayeho imbere yuko we ubaho, afise ubushobozi. Haleluya. Ubushobozi buratandukanye, mubimenyere. Ubushobozi bwo ngaha kuri ino si nubwo mu ijuru ubwabwo buratandukanye. Abamarayika bari mu ijuru ntibanganye ubushobozi, n'abantu bari ngaha ku isi ntibanganye ubushobozi. Nico gituma ngomba kukubwira Yesu afise ubushobozi burenze ubushobozi bwawe. Nawe utaranyumva uraza kunyumva. Shaka kukubwira Yesu afise ububasha burenze ububasha bwawe. Shaka kukubwira Yesu muremure gusumba uburebure bwawe. Shaka kukubwira Yesu afise ubunini gusumba ubunini bwawe. Shaka kukubwira Yesu akomeye gusumba uko wowe ukomeye. Twazamura haleluya. Iyi si irimwo abagabo bakomeye. Hari abo tuzi n'abo tutazi. Hari ababayeho kera n'abariko barabaho uyu munsi. Haleluya. Iyo bavuze amazina y'abavuzwe isi tetemera, ariko izina rya Yesu rirengeye amazina yose. Izina ry'umwami Yesu niryo ryo kuremesha mu magorwa yawe yose, rija na uca hose. N'izina ryiza pe, bagize ikiremwa isi no mu ijuru. N'izina ryiza cyane, barishimye mu ijuru. Iryo zina rirakomeye kurenga irya Idi Amin. Haleluya. Risumba irya Idi Amin, rirenze irya Mobutu, rirenze irya Putin, rirenze irya Kim, rirenze irya Biden. Haleluya. Rirakomeye gusumba irya Obama. Rirakomeye gusumba izina ryose twaba tuzi rikomeye. Ugizigire rirabikora. Ndavuze ngo ugizere uyu mugoroba rirabitunganya mu izina rya Yesu. Idi Amin Dada yari umugabo akomeye mu isi ya Uganda. Yari yarayinyiganyije, ajya imitima y'abantu, ajya ibitigu by'abantu, ariko agiye gupfa izina ryiwe naryo rirapfa riribagirana. Haleluya. Apfuye ibyiwe biribagirana. Nawe iryo zina rya Yesu gishimikize. Naho uzopfa ntabwo uzopfuye, uzosinzira. Mukomera amashi nta ngorane. Muri iyi si harimo abagabo n'abagore bafise amafaranga atuma bagira izina, bigatuma ibihugu byabo bikomera, bigatuma intara zabo bavamo zikomera, bigatuma ubutunzi bwabo bwiyongera, bigatuma icubahiro kikomeza kuja hejuru. Ariko iyo bapfuye ivyabo byose birahagarara. Ariko izina ry'umwami, izina rya Kristo, naho uzopfa ntabwo icubahiro cyawe ufise kizopfa. Haleluya. N'umugabo w'umunyakuri iyavuze biraba. Murabigana twigisha, akadutoza, akaduha ijambo ry'ubugingo, akaduha ijambo rikiza,
abantu batwitegereza bakibaza ko twize menshi, dufise za doctora, dufise amalisanse. Eka twigiye ku birenge vya Yesu, nta mashure menshi afatika tugira. Haleluya. Ni izina rya Yesu gusa ridushoboza. Muhira ari umuntu ari muhira, n'umuberesere wanje avukana na madame. Iyo igihe cyose yamarika aravuga ngo none biriya bintu uvuga ubikura he? Bizanana ku mugabo w'abagabo yitwa Yesu. Nta handi bise stoke, nta handi mbika, bizanana kuri uwo mugabo yitwa Yesu. Nawe bishobora kuba bimaze kugutangaza ukavyiyumvira ati none aya majambo avuga dakama, ayo majambo kuva yavugiye yo kama gute kandi n'amajambo ya Yesu atarakama? Imyaka irenga 2000 avuga amajambo ntarakama. Ayanje siyo yiteze gukama. Nzomuvugira kugeza ku kuka kanyuma, kugeza kuri wa mwuka wa nyuma nkivuga amajambo atarashira, kuko nishimikije umugabo w'abagabo. Semeni haleluya. Mwizigire arakomeye. Nimwumva imirimo y'iryo zina, nimwumva imirimo y'iryo zina. Amazina yose mw'isi azibagiranwa, ariko izina ry'umwami w'abami rizahoraho. Nimwumva imirimo y'iryo zina, nimwumva imirimo y'iryo zina. Amazina yose yo mw'isi azibagiranwa, ariko izina ry'umwami w'abami rizahoraho. Umwizigira afise izina rirengeye ayandi mazina yose arakomeye. Ntabwo azoduta tutaramuta, nazoturekura tutaramurekura. Nimba tukimwishimikije tuzokomera, nimba tukimwizeye tuzogera aho yateguye ko tugera. Twozamura haleluya. Nimwumva imirimo y'iryo zina, nimwumva imirimo y'iryo zina. Amazina yose yo mw'isi azibagiranwa, ariko izina ry'umwami w'abami rizahoraho. Izina rya Yesu niryo zina ridahinduka. Imvura yaguye ntirihinduka, izuba ryatse ntirihinduka, wariye ntirihinduka, ushonje ntirihinduka, wambaye neza ntirihinduka, wambaye uducocegwa ntirihinduka, abantu bagukunda ntirihinduka, abantu bakwanga ntirihinduka. Iryo zina rya Yesu ni muri terera. Haleluya. Piga vigelegele kwa hiyo jina. Haleluya. Izina rya Yesu niryo ribasha guhindura ubuzima bwawe, niryo ribasha kukwambika, niryo ribasha kukugaburira. Wabonye Yesu abwira Yesu ikibazo ciwe, aramubwira ati ikibazo nakimenye utarakivuga, ikibazo ndakizi imbere yo kukimbwira. Daimoni ziri muri we zirataka, zibwira Yesu ngo twemerere tuje mwaziriya ngurube, nutureke ngo tugende mu mazuko twinjire mwazirya ngurube utureke. Nipfuza ko uyu munsi shetani n'abambari biwe n'abakozi biwe ari bo ubwabo bo kwishakira inzira bajanamwo. Haleluya. Arazibwira ngo ndabikunze nimugende mwazirya ngurube. Hari bigurube biraho hanze Yesu agomba kurungika mwizo mwemu mbi. Hari myuka, hari abantu Yesu agomba kubohora.
hari n'abantu Yesu agomba guhereza ubuzima bushasha bw'umwidegemvyo. Ukeneye guhura na Yesu ngo ahindure ubuzima bwawe. Iyo umuntu ahuye na Yesu ni ngombwa ntagume kwa kundi. Tuzi abantu benshi bahuye nawe ntibaguma bameze kwa kundi. Haleluya. Ukeneye Yesu umurikirana ibyo ndiko ndavuga, nimufise naho kwandika wandike, burya ndiko ndakwigisha. Ukeneye Yesu ahindura ubuzima bwawe. Ukeneye guhura n'uwo mugabo ahindura ubuzima bwawe, kuko abagabo bo mwisi baratandukanye. Ukwiye guhura n'uwo mugabo ahindura amateka yawe. Hari abagabo benshi mwahuye uguma ari wewe, ariko uyu mugoroba uhure na Yesu. Uriya mugabo nta wundi muntu yarakeneye Yesu. Nawe mu buzima bwawe nta wundi ukeneye Yesu. Hari umuntu Yesu ashira mu nzira yawe kugira ngo muhure ubuzima bwawe buhinduke. Hari umuntu Yesu agutegurira kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Hari umugabo Yesu agutegurira kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Hari umukobwa Yesu agutegurira kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Hari urugo Yesu agutegurira kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Yesu ariko avugana nawe ko hari umuntu yateguye mu nzira yawe. Haleluya. Uriya mugabo yarakeneye Yesu wenyene, kandi bahuye byarabaye. Haleluya. Bahuye byarahindutse. Bahuye inyifato n'imivugire n'imikorere byarahindutse. Ni ushobora guhura n'uwo mugabo Yesu ugumusa nko kusa, utegeza gucusa nawe, utegeza gucugira kamere yiwe, utegeza gucugira imico yiwe, utegeza gucugira imivugire yiwe, utegeza gucugira ubuzima bwiwe. Ndagutangarije ko uyu mugoroba ngo wakira ubuzima bwa Yesu muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Mwebwe babiri ko muvukana mugiye gukora mu mariage akurikirana, mwebwe babiri mugiye gukora ubukwe bukurikirana. Ndabivugiye aha, icyemezo kizogaragarira aha nyene. Ndabivugiye aha mu rushengero, icyemezo kizogaragarira aha nyene. Ugiye gukora ubukwe bukurikirana mwebwe babiri. Ugiye gutangura siniriwe namuvuga, ariko n'umwe muri mwebwe babiri agiye gutangura. Twosamula haleluya. Amazina yose yo mwisi azibagirana, ariko izina ry'umwami w'abami rizahoraho. Haleluya. Kiriye guhura nawe, hari kibanza yateguye ko muhuriramo, hari ahantu yateguye ko muhurira, hari ahantu yateguye ko muhurira, hari ahantu yateguye ko mubonanira, hari ahantu yateguye ko akugirira neza. Nta handi ni hano muri repentance, nta handi ni muri kino kibanza. Ndavuze ngo guhura nawe, ndavuze ngo nywana nawe, ndavuze ngo nimuhuriye mu nzira yaguteguriye. Semeni haleluya. Yateguye ko muhurira hano mu musozi. Mbere yuko mbandanya, ndashaka nsabe abantu bamwe nabwire ejo, bamwe nasengere ejo kubijanye n'igitoro, bahanze baze. Icyo wabuze ugikurikirana myaka ibihumbi ukabisoza. Mana icyo wabuze ugikurikirana myaka ibihumbi ukabisoza. Amen. Haleluya. Mwebwe mwari hanejo nanse kubandanya kugira ngo nahava sanga umwanya wanjanye ntarababwira. Igikorwa mwakoze
cyatumye hakoreka ibintu bishika 6 ku buzima bwanyu. Hari ibintu 6 byakoretse mu buzima bwanyu kubera kijya kintu mwakoze ku munsi w'ejo. Haleluya. Muri mwebwe niba harimo abantu bagwaye, bizere ko Imana yabakijije. Muri mwebwe harimo umuntu afise ikibazo cyo mu muhogo, harimo umuntu afise ikibazo cyo mu mihogo, Imana igukoze ko irakubohoye. Ninde muri mwebwe afise ikibazo cyo mu muhogo? Wewe gusa na wewe. Imana yo mu ijuru irabakijije icyo kibazo cyo mu mihogo. Kuva uyu munsi mugiye kukironda icyo kibazo cyo mu mihogo mu kibure. Kimwe mu bintu 6 Imana yakoze kuri mwebwe, icyo kirimo Imana irabakijije. Bwana sifiwe sana. Muri mwebwe harimo undi afise ikibazo cyo kuribwa mu ngingo, mu articulation. Ninde muri mwebwe muri hano afise ikibazo cyo kuribwa mu ngingo, mu mavi, hano mu maboko, mu maguru? Ninde? Imana yo mu ijuru, Data wa twese, iyo twambaza buri gitondo n'umugoroba, irabakijije icyo kibazo mwari mufise mu ngingo zanyu. Haleluya. Imana irabakijije mu izina rya Yesu. Ndiko ndinjira mu buzima bwanyu, ndiko ndinjira mu buzima bwanyu buhishijwe. Muri mwebwe harimo umuntu afise ikibazo mu kirenge, afite ikibazo mu kirenge, rimwe na rimwe guhonyora arige bimubera ikibazo. Ninde muri mwebwe afite ikibazo mu kirenge cyiwe? Nubivuge nawe uragifise. Wizere ko icyo kibazo kiri mu kuguru, kiri mu kirenge cyawe giheze. Uragifise muri mugabo muyu mwanya se mvuze. Wewe Imana yaragukijije, byararangiye. Ikibazo ufite mu kirenge ukimaranye igihe kingana iki? Ni wewe ndiko mbaza. Nkameza ngaye nka imyaka ingahe? Vuga ningoga tunyarutse. Kiraheze mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo munyumva mukomeye Yesu amashimeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana yo mu ijuru irabakijije. Imana yo mu ijuru irabakijije. Mu bintu 6 Imana ikoze mu buzima bwanyu, ivyo mvuze birimo. Wewe nawe ataco wumvise, ibyawe bigiye gukoreka nubwo ataco wumvise mvuze muri ivyo, ariko hari byinshi Imana igiye gukora. Hari ibintu 6 by'inyishu by'ibisubizo Imana ibahaye mu izina rya Yesu Kristo. Muri mwebwe muri hano harimo umuntu afise ikibazo c'inzara. Inzara ziwe zikunda kugira ibibazo. Imana yo mu ijuru ikoza ama operation y'izo nzara. Bwana sifiwe. Niba takibazo biguteye, mwebwe muri ngaho murafise ikibazo c'inzara, azamura ikiganza. Fise ikibazo akunda kugira ikibazo c'inzara, inzara ziwe zikagira ikibazo. Itakibazo biguteye, ndagusengera ndakubika ikiganza. Inzara zawe zikunda kugira ikibazo cy'iki? Yaza gutataho icyo mvuze. Imana yo mu ijuru ivuze ngo muri mwebwe harimo umuntu akunda kugira ikibazo c'inzara. Murumva icyo ndiko ndavuga? Uvuze ngo zikunda gutsitara si kawaida. Sitara se cyo n'ikibazo. Umuti wo gutsitara no kwambara ibirato. Muri
muri mwebwe nta muntu afise urwara rwashatse kuvayo. Ikibazo urwara rwe rugomba kuvayo, ruramumerera nabi icyo gihe. Nta muntu ari muri mwebwe. None ko nako mvuga ntuvuge. Vyarizanye cyangwa n'ikintu cyako giteye ikibazo. Wari ugiye kugira ikibazo cyari kigiye gutandukira izindi nzara, ariko Imana yo mwijuru ishizeho akarimbi mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mwijuru ishizeho akarimbi. Imana ishizeho akarimbi. Bazi ko umuntu ashobora kugira ikibazo cy'urwara akajya no mu bitaro bakamugira operation bakamubaga kubera urwara rumwe, ukadepansa amamiliyoni n'amamiliyoni. Imana yo mwijuru ishizeho akarimbi kuri izo nzara zawe. Muri mwebwe ngiye kuca ndabasengera ikintu ngiye kuvuga. Muri mwebwe harimo umuntu yabyutse igitondo kimwe asanga bamumoye umushatsi, bamutwaye umushatsi wagiye. Ninde muri mwebwe asanga umushatsi bawukase bawuca? Ni nani? Imishatsi yanyu irakwiye. Mishatsi yanyu irakwiye mwibaza. We baragutwaye umushatsi. We baragutwaye umushatsi. Nawe baragutwaye umushatsi. Warubizi? Baragutwaye umushatsi. Ariko Imana irawugaruye. Mwe babiri mwaratwaye umushatsi. Ariko Imana irawugaruye. Mwibaza ngo bawutwaye kugira igisharizo mu nzu. Bawutwaye ngo bigisharizo mu nzu. Bawutwaye ngo bawukorere ko ibyo mukora ubuzima bwanyu bupfe bwononekare. Ariko Imana irawugaruye mu izina rya Yesu. Imana yo mwijuru ko zikora ku buzima bwanyu. Mupfukame ndabasengera. Mu izina ry'ubutware rya Yesu Kristo. Ndasengera abana bawe. Ikintu cyose cyakozwe n'umugwandizi ku buzima bwabo tugitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Inzara zawe zigiye kugira ikibazo. Abo batwaye imishatsi, abo bakoze mu birenge byabo, abo bakoze mu ngingo zabo, dasenze ngo bakoze mu articulation yabo, dasenze ko riko ku buzima bwabo, ubagirire neza, ubabohore mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amashimeshi kuri Yesu. Hallelujah. Yedeni sinza kurijana ndarirangije. Hallelujah. Yedeni riraheze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazo. Mwofasha mukazamura ibiganza tukaduza ibiganza tugasanga abafashwa gatoya. Mwofashwa gatoya mukazamura. Hallelujah. Mwofashwa mukazamura. Hallelujah. Agaranda guhanuriye mukobwa wa Yesu. Imana ivuganye nawe mwari nuteraniro. Hari abantu bagutwaye amaraso. Hari abantu bagutwaye amaraso. Hari abantu bagutwaye amaraso. Hari asigaye amezi make. Amaraso yakagenda arashira. Ukagera ku rugezo uja kwa muganga bakakubwira ngo tugutera amaraso tukongereza amaraso. Ariko ayo maraso boguteye ntacyo yokumariye. Ayo maraso yobaye impfabusa. Yokuviriyemo urupfu. Ndiko mvuga tabwo bashize amanga kandi shira ko karangu. Imana data wa twese yamamagaye. Ayo maraso batwaye, ayo maraso bakujanye irayagarukanye mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Egera hano ndagusengera mu izina rya Yesu. Uhoraho yinjiye mu maraso yawe. Uhoraho yinjiye mu mitsi yawe. Uhoraho yinjiye mu nyama zawe. Uhoraho yinjiye mu mubiri wawe.
ikintu cyose cyari cyarakoretse ku buzima bwawe, amaraso bari baravomye bakayajyana, uhoraho Imana arayagarukanye, hatavuyemo n'isese, hatavuyemo na dukeya, amaraso yawe asubiye kuja ku murongo. Kandi byahora bigutera ikibazo, ukumva ugize ibizunguzungu, ukumva ugize ibizunguzungu byinshi, ukumva wo kwikubita hasi. Yari amaraso yabagabanutse, yaba asa n'ayaheze muri wewe, ariko imbaraga z'Imana zikoze ikindi gikorwa muri wewe, amaraso asubiye kuja ku rugezo. Wo kwisubira mu kibanza, munyemera mukazamura ibiganza tugatera haleluya. Amaraso yawe abapfanye ubusa, abaye impfabusa mu izina rya Yesu. Twazamura haleluya. Ndavuga ngo Imana ikuye imitego y'urupfu mwari no teraniro. Semeni haleluya. Hagarara ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Imana igukuyemo ubumara bw'inzoka. Imana igukuyemo ubumara bw'inzoka. Iyo nzoka yawe uri kugendamo, uhoraho Imana arayigusokoyemo. Arayigusokoyemo n'ubumara bwayo. Wahora uyumva, uravyumva? Wahora uyumva muri wowe igenda itembera muri wowe. Hari ikintu uhora wumva kigenda mu mubiri kinyabwonko. Nibyo avuze ngo yego, mutavuga ngo nayanje gusa. Yahora yumva igenda, ariko Imana iragukijije mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza, zamura ibiganza byawe, mu izina rya Yesu, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ubutware. Ubumara bwari bukurimo burasohotse mu izina rya Yesu, burasohotse mu izina rya Yesu, burasohotse mu izina rya Yesu. Akira ubuzima bwawe, akira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana iyo nzoka, ndirukana iyo sato, ndirukana iyo nzoka, ndirukana iyo ncira, ndirukana iyo nzoka, ndirukana iyo nzoka, ndirukana iyo nzoka, ndirukana iyo nzoka. Uhawe ubuzima bushasha mu izina rya Yesu. Ukomera Yesu amashyi menshi. Haleluya. Ivyarungiswe na Satani bitarungiswe n'Imana, bitekere bigende mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo bitekere bigende mu izina rya Yesu. Imunyemerere muzamura ibiganza. Agarara. Imana igushizeho uburinzi, bari bagiye kukuroga imbeba. Abantu babi bari bagiye kukurugikira imbeba mu nda yawe, ariko Imana yagushizeho uburinzi. Imana ishizeho uburinzi ku buzima bwawe. Izo mbeba nabo bashatse gufise uri umwana w'Imana. Hari ibintu bari bagiye gutransfera muri wewe, ariko Imana data ibikuyeho. Retelebo sheketelemando mu izina rya Yesu. Ndagusengera ngo wakire ubushobozi, ndagusengera ngo wakire ubushobozi, ndagusengera ngo uhinduke umuriro, ndagusengera ngo uhinduke umuriro. Inda yawe ndayisengeye ngo irindwe, inda yawe ndayisengeye ngo irindwe mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubuzima muri aka kanya, akira kwa jina la Yesu. Amashyi menshi kuri Yesu. Bari bagiye kukurungikira imbeba, ariko Imana ntibyemeye. Hari ibintu Imana yansa ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ihakanye ku buzima bwawe, hari ibintu Imana itemeye ko bikuza ko mu izina rya Yesu.
twozamura haleluya. Dufise Imana ivuga kandi dufise Imana ikora. Ivyo Imana iriko iravuga uvyizere ko iriko iranakora ku buzima bwawe. Uvyizere ko Imana iriko irakora ku buzima bwawe. Uriya mugabo yarakeneye guhura na Yesu. Uriya mugabo yarakeneye guhura n'umucunguzi. Nawe Yesu yifuza kuguhuza n'umucunguzi wawe. Nawe Yesu yifuza kuguhuza n'igisubizo cyawe. Sema haleluya. Hagarara guhanurire. Turi mu ndwi y'ubuhanuzi. Turi mu ndwi yo kuvuga ijambo rikiza. Turi mu ndwi yo kuvuga ijambo ribohora. Imana irinze urupfu umwana wawe. Imana irinze urupfu umwana wiwe. Haleluya. Imana irinze urupfu umwana wawe. Urupfu Imana iragwirukanye. Reka nabwire, urupfu ruafise amatwi rurumva ijwi rya Yesu rugatekera rugahunga. Hari umwana wawe Imana yo mwijuru irinze gupfa. Namba wumva wizeye Imana yikomera amashi uyizere uvuge ngo ndabyizeye kandi birakoretse mu izina rya Yesu. Murabizi hari igihe umuntu agira agahinda akabura umuntu agatura. Hari umuntu igihe umuntu agira umubabaro akabura umuntu awuha. Ukabura umuntu awukuruhura. Bibiliya tubwira Isaka ko yabaye igihe kinini afise umubabaro, yarabuze ikintu cyumumara. Haleluya. Ngo ari iki gitondo kimwe ahurana Isaka, bahurira mu butayu, ahura mu bugaragwa. Ngo amubonye abaza umushumba wa Abrahamu, aramubaza ngo uriya tugiye guhura ninde? Aramubwira ngo n'umuhungu w'umusavyi wawe, n'umuhungu wa Abrahamu. Ngo bahuriye mu nzira, ngo amwirura umubabaro uwa nyina. Hari umuntu Yesu yifuza kuguhuza nawe, wo kukwirura imibabaro. Yesu ku musaraba yaduje n'Imana, niyo data wa twese, wa mwenda warahera tiko watamutsemo, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe. Yesu ku musaraba yaducuye twese, yaduje n'Imana, niyo data wa twese, wa mwenda warahera tiko watamutsemo, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe. Yesu aguhuje na Isaka wawe. Yesu aguhuje na Isaka wawe. Yesu aguhuje na Isaka wawe. Yesu aguhuje na Isaka wasengeye. Yesu aguhuje na Isaka warurorereye. Yesu ariko urabyumva ngo uzamure haleluya. Isaka yaje guhura na Rebeka mu nzira. Rebeka mubonye aravuga ngo uriya ninde? Isaka wawe araje. Isaka wawe muhuriye mu bugaragwa. Isaka muhuriye mu butayu. Isaka muhuriye mu mibabaro. Isaka muhuriye muri teze. Isaka muhuriye semene haleluya. Imana irambariye ngo nakubwire papa, akira Isaka warurorereye. Ntabwo ubyumva, nta nubwo ubyumva neza. Hagarara ndaguhanurira icyo Imana iravuga ku buzima bwawe. Imana iguhuje na Isaka wari waje ukeneye mwari no teraniro. Muhuriye mu butayu, muhuriye mu bugaragwa, kandi amateka yawe arayahinduye. Turi mu ndwi y'ubuhanuzi, turi mu ndwi yo kuvugishwa, turi mu ndwi yo kwatura, turi mu ndwi yo kurema. Imana iguhuje na Isaka wari warasengeye. Imana iguhuje n'inyishu wari warasabye. Haleluya.
ibyo wari wasengeye Imana irabigukoreye, ukaba wizeye Imana yizamura amaboko utere haleluya. Muri mwebwe harimo abantu barozwe amabuye, muri mwebwe harimo abantu barozwe ibitega, muri mwebwe harimo abantu barozwe inzoka. Ibyo mwarozwe byose Imana ibibakuyemo. Ikitavuye ku Mana cyose kirasohotse mu buzima bwawe. Ndavuze ngo kirasohotse mu buzima bwawe. Umva icyo Imana kiravuga. Agahinda gakabije wagize Imana irakakumaze, Imana iguhuje. Agahinda k'igihe kirekire, agahinda k'imyaka myinshi, intimba y'imyaka myinshi, ibitutsi by'imyaka myinshi, uburozi bw'imyaka myinshi, Imana irabugukuyeko. Ibintu byose bitavuye ku Mana byinjiye mu buzima bwawe, bisohowe n'inkomezi ya Yakobo, bisohowe na Kristo, bisohowe n'umucunguzi ku buzima bwawe. Ikitatumwe n'Imana cyose mbonye gifata inzira, mbonye gifata inzira, mbonye gifata irembo rikijana. Ikitarungitswe na Yesu cyose gifashe inzira. Ariko urabyumva, guzamure haleluya. Ikitarungitswe n'Imana cyose Imana iracirukanye, Imana iragisohoye, Yesu aragisohoye. Nyemerera uzamure haleluya. Hagarara, hagarara. Mwiri joro nabonye umudamu wawe ahabwa promotion. Ejo naraguhamagaye ntiwabyumva ntiwabitahura, ariko mwiri joro Imana yankonfirmye neza, iranyemeza, irambwira ngo igiye kumuhuza n'abantu ataramenyeye. Kubera Imana, hagarara. Namubonye muri groupe y'abantu ariko akorana n'abantu ataramenyeye gukorana nabo. Kandi twahuriye muri ville numva no bimubwira, akoravuga ngo ntavyo ndamubwira, naza ndabimubwira, nataza akaza umugabo ndabivuga mu nzu y'Imana. Imana yanyeretse ari muri groupe y'abantu ataramenyeye gukorana nabo. Ako nk'uyu mwana wamuhonyoye baba bakoze ikibazo, bishitse bakamuhonyora. Imana yanyeretse umudamu wawe imuhuza n'iyindi groupe ataramenyeye gukoreramo. Haleluya. Nabonye imuhuza n'abantu bafise izina. Mwari muzi ko hari abantu bafite izina? Imana igiye kumuhuza n'abantu bafise izina, n'abantu bazwi. My God. Ndatangarije umuntu yari mwari no koraniro yarakeneye guhura n'umuntu afise izina rihindu. Reka nababwire, hari umuntu umuhura uyo mwanya nyene ugahita ugira izina ryiwe. Haleluya. Nabibonye. Suri mu kibanza. Komera Yesu amashyi, wari ubikoze ntacyo bitwaye. Nukuri namubonye muri groupe y'abantu bigoye gushikira, bigoye kugira ngo bashikire. Muri mwebwe hari abantu Imana igiye guconnecta n'abantu kugira ngo abantu bagushikire. Bizosaba audience, bizosaba audience, bizosaba uruhusha, bizosaba kwandika, bizosaba kwandika urwandiko kugira ngo abantu bashike aho uri, bashike muri biro yawe, bashike aho wicaye, babanza babisabira uruhusha. Ndabitangaje ngo uvyizere mu izina rya Yesu, kuko n'Imana ivuga bikaba, n'Imana itegeka bigakomera. Mbega urabyizeye ngo uzamure haleluya. Inyuma y'amezi abiri hari ibintu bigiye guhinduka iwawe. Simuzi ne yambere uja yo wamuzanye. Inyuma y'amezi abiri, kwezi kwa 12 n'ukwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri ku mwaka tugiye kwinjiramo, nuzobukiri wewe. Mwebwe mufise ishari se, mwebwe ngo mubizibire, naho mwogira ishari nimwobizibire.
inyuma y'amezi abiri ibintu bizoba byahindutse, inyambaro zizoba zahindutse, uburyamo buzoba bwahindutse, imirire izoba yahindutse, abantu mugendana bazoba bahindutse. Mana 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 mana, sema haleluya. Ari muri byavuze ngo nta numwe bitobera nuko bitinda kuza, byari byaratinze noneho biraje. Nimuzamure haleluya. Rona arabantu amasezerano yabo Imana yavuze kugira ngo ashike agenda yitonda nk'utunyamasyo. Utunyamasyo isezerano rikagenda gikwega, ariko amasezerano yanyu agiye kugenda nk'inkuba, agiye kugenda nk'inkuba. Twazamura haleluya. Agiye kwihuta nk'inkuba, agiye kwihuta nk'inkukuma. La semele haleluya. Imana yahaye umuvuduko, speed irenze yo yari. Niwakira ayo masezerano mu izina rya Yesu. Niwakira uyo muntu ahindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana yambariye ngo ndabatangarize ko Yesu agiye kuza, ari wo guhindura ibintu, ari wo guhindura ubuzima, ari wo guhindura inyifato, ari wo guhindura kwambara, ari wo guhindura kurya, ari wo guhindura aho kuryama, ari wo guhindura. Reka mvuge iki kintu. Nimba n'agakiza karakunaniye kwinjiramo neza, bikanka kuhagarara neza, mwaya masengesho urahabwa guhagarara neza. Haleluya. Mwiri teraniro harimo umuntu amaze igihe yumva ijwi rimubwira urupfu, yumva ijwi rimubwira urupfu, yumva ijwi rimubwira urupfu, riza kenshi rimubwira urupfu. Tuza, nta rupfu ruhari, ahubwo hari ubuzima. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Mwari mubizi ko dufise ubushobozi bwo kwirukana urupfu? Ndirukanye urupfu ku buzima bwawe. Sema haleluya. Imana imbwiye ngo wewe ufise ubwoba bw'abantu. Urabyumva? Ufise ubwoba bw'abantu. Abantu baguteye ubwoba, abantu barakuruhije. Abantu nta mbaraga bafise. Imana iguhaye ijambo hejuru y'abantu. Imana iguhaye ijambo hejuru y'abantu. Reka gusobanura ubwoba bw'abantu. Reka nakubwire ma, urabona iyo mishatsi iri ku mutwe wawe, nta muntu numwe yatanzemwo imfashanyo ngo ugire aguha agashatsi kamwe. Imishatsi yose ufise wayihawe muri gahunda y'Imana. Ntutinye umuntu. Biravuga ngo mutinye Imana ifise ubushobozi bwo kwica umuntu yegeje kumwica ikamuhamba. Kubera ko ufise ubwoba bw'abantu, komera abantu ntacyo baguzokugira, ahubwo abantu uzobatsinda. Imana ivuganye nawe ngo iguhaye gutsinda abantu. Umva, mu biganza byawe ndahabona intsinzi. Mu biganza byawe ndahabona intsinzi. Imbere yawe hari ibendera rikirahungabana ivuga ngo intsinzi. Imanza zose wari ufise urazitsinze mu izina rya Yesu. Chenda guhanuriye mwaya mavuta, kandi niba unafise ukwizera ubibemwo, Imana igiye kubikwereka. Reka kugira ubwoba bw'abantu, nta bubasha bagufiseko, ahubwo ugiye kubatsinda. Tuzamura ibiganza kuri Yesu. Ko numva ndiko ndafashwa cyane, ko numva ndiko ndafashwa cyane. Uko nyene muzamuye ibiganza niko Imana bazamuye. Ko nyene muzamuye ibiganza niko Imana ego. Haguruka turabe ko wabishobora. Haguruka turebe ko wabishobora.
Sema haleluya. Icara ku mutwe w'abarozi neza wicareko. Icara ku mutwe w'abapfumu wicareko. Semeni haleluya. Subira uhagarare turabe ko bikunda. Icara kuri izo ngwara. Sema haleluya. Reka nababwire, ahari impene bagiye kwasanga ikiziriko. Aho bari barakuzirikiye ngo uzohapfira ubwatsi uzorisha buheru hapfi, bagiye kwasanga ikiziriko, impene yagiye. Sema haleluya. Agara nawe ndaguhanuriye ma. Agara nawe ndaguhanuriye ibikundanye birajana. Nimuzamura ibiganza ku mwami wacu Yesu. Tuzahora tugushima. Tuvuge imirimo yawe. Tuzahora tugushima. Umva ibintu Imana ikoze ni bibiri. Kimwe guhaye mitasyo, ikuvanya hano wari ukorera ikujanya handi. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, ijanye muri misiyo umugabo wawe. Reka mvuge ni ca gatatu ko kije. Ndakivuge no kireka bikagenda gute? Imana ikaruye umwana wawe mu rugo. Reka nakubwire, ugiye kugira umunezero uzogutera amarira. Nimuzamure haleluya. Igarukanye umwana wawe mu rugo. Ibikoze mu mezi makeya. Mu mezi make, apana mu myaka. Mu mezi make. Ivyo bintu bitatu mvuze ugiye kwibona mu mezi. Yesu we nakupenda. Bwana Yesu we nakupenda. Nakupenda. Bwana Yesu we nakupenda. Nzako nyene nemumbazo tundi dukurikiye. Kandi ako karamaze, ako karakwiriye. Nimwakira ivyo mwari mwaratwawe byose bigaruke. Nimwakira ivyo mwari mwaranyazwe byose bigaruke. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Mwabadamu mwe nimwakire ivyo mwari mwaratwawe byose bigaruke. Reka mvuge iki kintu. Umuntu ngiye kuvuga arayitiraza hano. N'umuntu ari ngaha yahora yiga, hama kwiga birahagarara. Yumva afise umutwaro wo gusubira ku ishuri. Yumva keneye gusubira kwiga. Warize neza imanite cyangwa yicira hagati cyangwa uriga kaminuza, urayiragizwa ati nkeneye guca maîtrise, nkeneye. Wumva ukeneye kongera gusubira kwiga. Ndagusabye se. Yesu we nakupenda. Bwana Yesu we nakupenda. Yesu we nakupenda. Bwana Yesu we nakupenda. Nimara gusenga nzoba mejejise
ntuze kunsanga muri biro cyangwa ahandi ngo nanje ngo ndari muri iriya kundi ngo ndari muri iriya groupe ngo nkeneye ngo ndambike kibiganza ingo usengere pfukama muje kwishura. Isini bizaba ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Isi yose haleluya ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Wewe waciriye amashuri mu mwaka ndamubwiye ngo ufise akazi ngo rimikashi niyo nkora. Wigiye gukora rimikashi, Imana iguhaye akazi, ugiye kwiga ufise akazi. Ibiganza byawe bikoze ku mafaranga, ugiye kuronka akazi wiga ukora. Urabipinze? Imana impamagara ntitwari kumwe. Haleluya. Imana iguhaye akazi kandi akazi keza, ugiye kuza wiga ukora. Tuzamura haleluya. Mana mu izina rya Yesu aba bantu ndabinjije mu mashuri nibige baheza amashuri bipfuza kwiga mu izina rya Yesu. Wewe amashuri yawe barayahambye ngo ntazagira icyo akumarira pe. Diplome yawe iri mu kuzimu, diplome yawe irahambye ariko Imana irayisuye. Ukora akazi katariko ariko Imana iguhaye akazi. Yarize afise diplome mugabo akora akazi katariko, Imana iguhaye akazi. None kandi babazi umuntu akorera azorakara ngo umukozi waragiye arakara atarakara biramuraba. Imana iguhaye akazi gahuye nawe. Hanyuma numara kuronka amafaranga uziga. Mana mu izina rya Yesu bana babagirire neza, biga amashuri bakeneye kwiga mu izina rya Yesu. Ubagirire neza, ubagirire neza, ubagirire neza mu izina rya Yesu. Uzobukoze, urakoze Mana kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nisubire mu bibanza. Haleluya. Hari abantu batatu bashaka kwiga mubwo bataje bari hano batatu bakira amashuri hagati kandi bumva rimwe na rimwe bafise umubabaro kubera amashuri yabo batayahije ko babyifuza. Ndaguhaye ayandi mahigwe yanyuma ngwino. Isini bizava ijuru rikava uwizera azabona ayo masezerano. Isi yose bizava ijuru pfukama uwizera azabona ayo masezerano.
mu izina rya Yesu ndasengera abana bawe baha ikintu cyose gikenewe, amafaranga, ibikoresho byose bikenewe by'ishure, bige mu izina rya Yesu. Mana ubaduze ku rwego rwo hejuru rw'abanyabwenge mu izina rya Yesu. Mana icyo wavuze ugikurikira nyakibihumbi ukabisoza. Mana icyo wavuze ugikurikirana nyakibihumbi ukabisoza. Bwana asifiwe. Ninda rimwe ari no teraniro yize ibintu bijanye no kurima, yize ibijanye n'ibyo yize harimo ibintu bijanye n'ivy'uburimyi. naze hano none ibyo bisaba kwiyumvira. Ntihaze umuntu yize ibintu bijanye no kubaka, haleluya. Muremezanya nanje ko Imana yacu Imana ivuga igakora. Imana igiye kugwa akazi muri entreprise yubaka amabarabara. Imana igiye kugwa akazi muri entreprise yubaka amabarabara. Kandi ntabwo kizoba ari kiraka, kazoba ari akazi gafise kontra. Kandi si vya kera, ivyajyare ni vyavu. Mufukamira basengera. Mana mu izina rya Yesu, binjize muri ububuzi, 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 binjize muri ububuzi. Urakoze Mana kubagiriye neza mu izina rya Yesu, amen. Amashi kuri Yesu, musubire mu Rwanda. Nasanze nahindi Imana ihwanye nawe, nahindi Imana ihwanye nawe. Nasanze nahindi Imana ihwanye nawe, 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 nahindi Imana ihwanye nawe, Jehova nahindi Imana ihwanye nawe, nasanze 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 nahindi Imana ihwanye nawe, nahindi Imana ihwanye nawe. Sema hallelujah. Wewe ngwino, wewe nyene, wewe inzobe muremure gutya, wewe na umushatsi natirere, wewe ngwino, uyu ari inyuma,
imana yo mu ijuru hari ikintu ikoze mu buzima bwa famiye y'aba bantu. Muri famiye yanyu hari ikintu imana ikoze, mu muvukana hari icyo imana ikoze. Wowe igihe wubaka, umunsi wubaka niwo munsi warogwa ngo ntuzovyara. Umunsi wubaka niwo munsi warogwa ngo ntuzoronka uruvyaro. Umunsi wubaka wagira mariage niwo munsi warogwa ngo ntuzoronka uruvyaro. Uri kuranywa? Ariko Imana irambariye ugiye guha uruvyaro wewe yongere ihe urugo wo muvukana atararonka urugo. Araheze nk'imyaka 3 inyuma, duharuye tuci inyuma, araheze nk'imyaka 3 ubuzima bwawe usa n'ubuzingazingi w'ahantu hameze nko mu icupa. Barahamba, barugara, baravuga ngo nta kintu uzovugezeko. Ikimenyetso ugiye kubona, mugiye gukosha uwo muvukana, mugiye kwakira inkwano ziwe. Inyuma yiwe yivyo uzohita uruvyara. Ivyo rero si vya kera, ivyo ni vya vuba. Imana irabikoze. Umwambaro wari wambaye ukuweho. Ntabwo muvyumvise muzamuye haleluya. Imana ikugiriye neza, ihaye uwo muvukana urugo, nawe guhaye umwana wisubire mu kibanza mu izina rya Yesu. Nasanze nayindi mani wanye nawe, nasanze nayindi mani wanye nawe, nasanze nayindi mani wanye nawe, Jehova nayindi mani wanye nawe, nasanze nayindi mani wanye nawe, nasanze nayindi mani wanye nawe. Ugiye kumenya ko atayindi Imana ihwanye n'Imana yawe, ugiye kumenya ko atayindi Imana ihwanye n'Imana ukorera, ugiye kumenya ko atayindi Imana ihwanye n'Imana usenga, kandi n'abansi bawe bagiye kuyimenya ko atayindi Imana bingana. Twazamura haleluya, twazamura haleluya, twazamura haleluya cyane. Ivyari vyaranse kubwawe birakunze, vyari vyarapfuye kubwawe birazutse, vyari vyarananiranye kubera amasengesho y'uyu mugoroba biremeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangura wiyumve nk'umuntu yakize, tangura wiyumve nk'umubosi, tangura wiyumve nk'umunyacubahiro, tangura wiyumve nk'umuntu afise amafaranga, tangura wiyumve nk'umuntu agendana n'abakomeye, tangura ubigenderemo, ubibemo. Yesu ashimwe cyane. Abantu ngo masengere, wewe nyene na wewe ego muze nuriya mudamu w'amarori, wewe nyene ngwino. Kuzamuri icu mama, kuzamuri icu mama, atukuzamuri icu mama, atukuzamuri icu mama, nawe kuzamuri icu ingo nawe kuzamuri icu mama, atukuzamuri icu
tukuzamuri icyubahiro w'Imana tukuzamuri icyubahiro w'Imana tukuzamuri na wewe w'Imana tukuzamuri icyubahiro w'Imana tukuzamuri amashimwe w'Imana we tukuzamuri icyubahiro w'Imana cyane arayikoreye nimubambike imyambaro operasiyo ariko arakoreka mu buzima bwawe hari ibintu biriko birarema mu buzima bwawe araca bigenze neza araca bigenze neza araca bigenze neza uhagarare araca bigenze neza araca bigenze neza ahindura ibyanse guhinduka ahindura ibyanse guhinduka daca ahindura ibyanse guhinduka uwo mwami ahindura ibyanse guhinduka 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 daca ahindura ibyanse guhinduka ahindura ibyanse guhinduka yes ahindura ibyanse guhinduka ahindura ibyanse guhinduka daca ahindura ibyanse guhinduka yes ahindura ibyanse guhinduka ahindura ibyanse guhinduka ahindura ibyanse guhinduka mama ahindura ibyanse guhinduka yes ahindura ibyanse guhinduka aravura ahindura ibyanse guhinduka data ahindura ibyanse guhinduka yes ahindura ibyanse guhinduka yes ahindura ibyanse guhinduka ndamwumva ahindura ibyanse guhinduka arashoboye ahindura ibyanse
izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Nawasha moto, nawasha moto kwa jina la Yesu. Urekure ubwa nyuma, urekure ubwa nyuma, utachongera kugaruka, utachongera kugaruka, utachongera kumwataka, utachongera kugaruka. Toka, 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 toka. Rekura wanzoka we, rekura wanzoka we. Toka, toka, wanzoka imitwe indwi. Toka, ndagukase, ndagukataguye, ndagukataguye, ndagukataguye. Vayo, 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 vamo, vamo. Leo ni siku yako ya mwisho, leo ni siku yako ya mwisho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Dispa, toka, toka, toka. Leo ni siku yako ya mwisho, leo ni siku ya mwisho. Izina rya Yesu, 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 izina rya Yesu. Rekura, rekura, soka, soka. Izina rikomeye rya Yesu, izina rikomeye rya Yesu. Mano y'umuriro, mano y'imbaraga, mano y'umuriro, mano y'ubushobozi, mano y'imbaraga, mano y'umuriro, mano y'umuriro ucagagura imigozi, mano y'umuriro ucagagura imigozi, ucagagura imigozi, ucagagura iyo migozi, ucagagura iyo migozi, ucagagura iyo migozi, ucagagura iyo migozi, ucagagura iyo migozi. Yaziritse urugo rwiwe, yaziritse mariage yiwe, yaziritse iterambere ryiwe. Toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, toka. Vusango rekura nigoga. Murió, 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 murió kuva mu mutwe kugeza mu birenge. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Toka, 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 toka shetani, toka shetani. Muzamuri ibiganza mwese. Ndategeka idayimoni yagufashe, reka gusamara. Ndategeka idayimoni yagufashe nikure kure uyu mwanya nyene. Humiriza amaso yawe usenge. Abicaye mu biri mu biki mufise ikibazo ki? Abicaye mufise ikibazo kimeze gute? Telebosh. Ndamanura umuriro muri aka kanya, ndamanura umuriro muri aka kanya, ndamanura umuriro muri aka kanya, ndamanura umuriro muri aka kanya. Umuriro wagukorako, umuriro wagukorako, umuriro wagufata. Te, te. Eka gusamarira inyuma yawe n'impande zawe. Senga, senga, senga. Moto, moto. Reka kuraba abandi we ni wira.
reka kuraba abandi we niwira. Moto wa Mungu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndaturiye iyo daimon, ndaturiye iyo murozi, ndaturiye iyo pepo, ndaturiye iyo jini, ndamenaguye. Rekura. Mvuze ngo zamura amaboko yawe, zamura ibiganza byawe, uhumiriza amaso yawe. Fire! 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 Kwa jina la Yesu. Ibikubosha amaguru birayarekura, ibikubosha amaboko birayarekura, ibikubosha mu mutwe biravayo. Turumbuka vayo, turumbuka vayo, turumbuka sohoka. Izina rya Yesu, izina rya Yesu. Toka, toka. Bandanya gusenga, bandanya gusenga. Toka, 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 toka. Muvemo, 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 muvemo wacagowe, wamweme humanye. Muvemo, sohoka ningoga. Vuze ngo sohoka, vuze ngo sohoka, vuze ngo sohoka, vuze ngo sohoka, vuze ngo zimangana. Toka. 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 Vuga ngo Yesu. Cyane Yesu. Cyane Yesu. Semerera Yesu. Cyane Yesu. Yes. Tekos. Vuga ngo Yesu. Yesu. Telebo shekete. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina ry'ububasha, izina ry'ubushobozi. Ndirukanye imyuka mibi, ndirukanye amajini, ndirukanye amapepo, ndirukanye imiyaga mibi. Toka, toka, toka. Semera vuga ngo Yesu. Te. Yesu. Ntabara. Mpohora. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Namuru nguvu za kuzimu, ndategete, ndamanuye umuriro. Fata uyo muntu. Baraka za Yesu, baraka z'Imana, baraka za Yesu. Ubushobozi, umuriro wa Pentekote, umuriro w'amavuta ya mpemu yera. Hari icyo uri kurakora, 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 hari icyo uri kurakora. Vuga ngo Yesu. Tunamuru nguvu za kuzimu. Yesu. Yesu. Ntabara. Ntabara. Mpohora. Ngiza munda. Ari munafise ikibazo c'amafyigo, naza yihuta hano, naza yihuta mbio mbio. Munafise ikibazo c'amafyigo, fise ikibazo c'amafyigo, ngwino ningoga wiruta. La telebo shiketelema ritelemando litetelebaya. Baraka z'Imana fata mu mafyigo yawe, fata n'ibiganza yawe, izina rya Yesu. Amaboko yose telemo azureke tetelema. Baraka za Yesu fata, fata le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  taibini yafa. Baraka z'Imana, baraka z'Imana, baraka z'Imana, baraka za Yesu. Fire, 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 fire. Kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rekura, toka, lete fire, toka fire ubunyene, fire mafyigo ubunyene, fire niko nabivuze ubunyene, fire semerera uveyo, semerera uveyo, vuga ngo ndagiye, semerera, toka, toka, ndagutegeka ubunyene mu butware bw'izina ry'Imana ya Isirayeli. Soka, soka, rekure mafyigo ubunyene, ndavuze ngo yarekure. Soka, soka, semerera ubunyene, uvuga ngo ndagiye, le toka, toka, rekura, ndakumva, ndakumva, vayo, vayo yo wicaye mu mafyigo yiwe, vayo ningoga, vayo ningoga, vayo, tekera. Murahiye, 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 murahiye. Semerera, semerera musoke, semerera musoke, semerera musoke, semerera musoke, sezera, 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 sezera. Soka, soka, sezera, sezera. Izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu. Rekura mafyigo, rekura mafyigo ubunyene, rekura mafyigo ubunyene, rekura ningogo ubunyene. Toka, 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 rekura ubunyene, rekura, avuze ngo rekura, rekura ubunyene, vuze ngo rekura, toka. Umwuka ukuyongobeza umugisha, soka, soka, ndagutegetse, soka, ndagutegetse, toka, toka, kigiye mu nda mucamumira, soka, inda igiye mu nda mucamumira, soka, vuze ngo vayo, niko mvuze ngo vamo, toka, toka, leo ni leo, toka, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Murakoze, tukomeye amashyi menshi izina rya Yesu. turangize fata ikimazi cy'iki gicaniro cy'uyu mugoroba uvuge ngo ndemeje ibyakoretse ku buzima bwanje byose, ndemeje ijambo ryavuzwe ku buzima bwanje byose. Imana iguhezagire. Icyari gatoya mvuge iki kintu kimunuka murakora icyo gikorwa. Umuntu yataye amarori ayatore. Fata ikimazi nawe cyo bijana, nawe cyo bikingorongoro, nawe cyo bimajana 5, nawe cyo bigihumbi. Uvuge ngo ndemeza, ndemeye,
nakiriye ibyavuzwe ku buzima bwanje byose. Imana ikugirire neza. Muri iri koraniro harimo abantu batatu Imana ikigije igitigu. Umuntu yoba yari yambaye amarori na yatore. Muri iri teraniro harimo abantu batatu Imana ikigije igitigu. Nyene amarori na yatore. Imana iguhezagire. Bwana sifiwe sana. Mungu awabariki. Narivuze ngo Imana ibahezagire. Ejo ni kuwa gatanu turakomeje amasengesho. Murabinezererewe. Ku munsi wa gatanu n'umunsi w'umuzuko.